Amanda mukunda amadesi yamvanye kuri. Ni ciwe je. Amadesi ndagusabye basubwe mu nda ndagusabye. Amadesi. Abadasaguruka siyo brandy. Ngo munda rero tu. Abadesa ba. Sana ngwanzo ngumuntu. Basha nababwira n'umunsi ni show. Utanguye kunyigisha urukundo wanyeretse yuko nkunda none unyeretse ingeso z'abisi unduta ikijya wandi. JENIFA watanga kuyumvamo kuririmba ryari nabonye mu muziki mbona umenga aranje kirambere no gikora kandi nararabiye no kuri Natasha n'umuntu wa mbere nkunda cyane ndabona umenga noja mu muziki bivuye kuri we ndavye mugiyo mpano ye urumva kashoboye pre nice bana kashoboye sho novuga imbere ya kamera kw'Imana yo mufasha ikamuhezagira agashika ku rugero akamera nka Natasha kamuga ariko ntazonyibagira zovuga ati amadesa yirinda abahungu ntibamutera inda iki nico novuga imbere ya kamera kubera abademu beshi n'abana banyemera mbona n'abadata banyemera mbona zaga disi ndavisa amadesa asa nico kiyeri hamwe n'akapoke nemerere fresh ukonde umwana keyaga n'abana bake mani muhezagire kuba yanyu yaje kuntembera avuye imakambi Nyanzarake n'umwanya vyamutwaye ni munini ndibaze YouTube yiwe JENIFA live indirimbo ziwe muzoguma muzibona ibintu bishasha vyiwiwe twibaze Natasha nawe nyene yavyumvise ko ari umufana wiwe kandi yasubiyemwo irya ndirimbo akanyuma nawe yasha yisubiramwo nawe nyene azoyumva bizo ango crazy mukombozi sinarigoro numva umudemo rero w'imakamba abayo wa mbere twizere na Big Fizzo bazomuha support ego kandi aravyumva tuvyemera Big Fizzo natazogushigikira azogutwara muri Band Boy nawe kandi uzokora nawe ndakwemereye kurabo duzokorana ba supporting abantu batari banzi ba supporting bagende kuri page yanje bandike JENIFA live kuri YouTube yanje bandike JENIFA live kuri TikTok kugira ba following bazwa bakoze King's family Burundi. Hello guys, nize komeze neza nanje ni good. Bash kuri microphone kumwe na Bernice kuri kamera turi kumwe Mr. Joba. Basha twibuka ngira subscribe kuri TV yacu na comment. Basha no munsi nisho sinzi dutambira nimba dutambira ku rukuta. Nimba dutambira sinzi amadesa. Ni sawa. Jenny fresh nawe ni fresh. I'm good. Urazi mukoga turiko. Uyo wapi sinamunsi uyu mukobwa amadesa nukuri yarandonde nimeranje nimba yikuye hehe avuga ati jina shaka tukora ikiganiro na amadesa ziyavuye inyanza imakamba ame twakora cy'iganiro hirya yejo kwa ba Eric umwe yica Grace umuyamugirira nabi apfuriye ku rugamba usa turi kumwe na Grace amadesa biri gute none kasisa ni fresh umeze neza yego amadesa nanifuza kubona nawe ntavyo nemera vraiment ko ari wewe ni ciwe je amadesa ndagusabye basubwe mu nda ndagusabye abadasaguruka siyo brandy ngo munda rero tu abadesa ba sana ngwanzo ngumuntu basha nababwira n'umunsi ni show nabyo umunsi ni show Neza amadesa ndi umufana wawe ndananje ndi umufana wawe asante sana urakose karibu rero ngira rero icakuzanye ngaha ewe amadesa mu mwana papio mushora amadesa hagasukuri sana bajena none uvuga none karibu none muri King Family Burundi no kutamwaka mushora amadesa nakibagiye ntagaso ni muri Afrika ntagaso okay sisa nuko shama emotion ngaye amadesa n'umugabo wanje n'umuriro n'umugabo wanje amadesa uwe nanje ndamukunda turabipfa vraiment ndamukunda amadesa yamvanye kuri biri gute ivyo wawe none mukobwa ni fresh umwanya ukiguruka Nyanzarake bashika ngaha mu gisagara ico nico cambe mbonye nanje ko ntakamba ndorera ese abafana Imana ishimwe aba akashika ngaha bazitike nangaye bara nabonze itsigiraza bahaya yamire famira kumba ni karani arero turo umba n'urugendo ntaco Imana ibirimo none biri gute nawe ivyo wawe si ni fresh ayego biri gute
gute iby'iwabo bipanze gute muturonderera amaki gute bishasha byanyu gute ni fresh ubundi bwo je sanzwe ndi umuririmbyi kumura bisi impano gusa amadesi manje umbera kapera rero numve ko bisi impano bana bavyibonere bumvise ko bisi iyo mpano bisawa gusa mutanjanira aza kurivuga ntacu nawe uzi ko ari umuririmbyi abaza kurivuga utanguye kunyigisha urukundo wanyeretse yuko nkunda none ubu nyeretse ingeso z'abisi unduta ikijya wandi oya niwiyagirize nabwo nkunda disi urukundo ruranyobeye reka nitamborize mbese ngo uru rukundo wankunze rurananiye bamuvuga ngo urakunda sana gwaza byo mbona mbega uru rukundo n'urw'abana turafyina shera n'umukunda je namukunze naho ntakunda none nce ndamwanga oya batse n'umukunda je tuguma turukunda turi babiri je twenyene ntumushire mwapa kubera oya ntagaso kubera urukundo rega sikuba ngo gukundana tuzoguma batwiyagira neza basurampaye umwanya naguciriyemo none sister uwa numva arafise impano kuririmba yego none sister wabitanguye kuva ryari canke urafise ubufasha no na ufasha mfise mwaka uraheze nje ndirimba urumva uracaza yego umanje nanje kunda kubonye mu impano yawe urakerebutse sana kandi urazi kwandika yego kandi Messi kandi narabonye umuntu n'umufana wa Natasha sana je n'umufana rero yishikira ndi umuhungu wiwe sini n'umufana ubu ndi umuhungu wiwe nanje n'umufana wa Natasha naswe mu n'indirimbo yiwe isaka nyuma je ndayita urusako kurundi rwego yasubiyemwo indirimbo isaka nyuma nanje ndayita urusako umva wene yagize akanyuma nawe cyitwa urusako akaragapera tumve nawe kumvuga nabi ukibagira kutari mana nawe kunyanga cyane walete icyo menya kimanira nkunda nacyo murabona nzotera imbere mu kihari uzobona mita ndaba pepe asante sana naguciriye Maria ndabasororera naguciriye ufata mikrofone ku munwa ubwira abafana bavyumve naguciriye mo sister naguciriye mo ngaho nyene witwa gute rero izina ry'ubusare n'umuntu azogenda ku rubuga rwawe bakwitwa gute JENIFA life JENIFA life ego umva izina numva ndaryumva life nayo ndayumva nyine n'ubuzima uriko urakora ubuzima urakosa na Joba ararenze uyu mwana ararenze tuzi inyanza yake havuyo abasani nka Elipro na Nelipro izo ango crazy mukombozi ni benshi imakamba mugo sinarwo numva umudemu sinarwo numva umudemu rero w'imakamba abaye wa mbere twizere na Big Fizzo azomuha support ego kandi aravyumva tuvyemera Big Fizzo nazazogushigikira azogutwara muri Band Boy nawe kandi uzokora nawe ndakwemereye kurabo uzokorana merci byonezera vraiment byonezera dukoranye yaho shayo aturirimba indirimbo Ufise rero Amadesa dukora kapera siko woririmbe indirimbo yawe mwese muri abaririmbyi je ndimba gospel je sinzi kurimba imiziki okay dukora kapera wewe uririmbe naca yinjira nkubona gute nta na kimwe turimbe ya Natasha sikosa ijya tuzokorana n'uwo mudada ubu bunyana cyo kire indirimbo aho nyana rero kandi azoshambera umukwini video zagadisi nabana banyemera mbona nabatata banyemera mbona zagadisi ndavisa amadesa sana ico kiyeri hamwe nakapoke nimerere fresh ukonto mwana keyaga nabana bake zaga number 1 zagadisi wale nawe natwumve akuri biti yenyene ndagukunda disi uri umwana mwiza naje kukuraba amadesa ndakwiyumva ngo ndagukunda sha
ego yagira ego azosha ego urumva nanye nabwo mwachinze nabwo rutswi runini rwa gatoni zogo disa kuna chinze ukasunyene umengo karongorotse nk'intutse umengo ya magi urumva ya ni fresh jewe ikintu gihari ubutumwa Natasha aravyumva ko yasubiyemwo kandi turaryohewe kuba twumvise umwana afise impano w'umunyamakamba nani nazi ndafise abafana benshi arabantu telefoni makamba sana Nyanzarake za Rumonge hose ugenda uko bavuga ati we amadesa turakwemera no ko yaciye avuga ati reka jewe ikintu congera ko twokorana amadesa yego Sinanje birangyoheye sana kwe nari nifise iyo ndoto mbeje ntanzoro nk'abafana banshigikira gute nkuko kumba Imana rero ntanzigo ana kwa mpaye umwanya very nice walete select kiano navuga ngo bomboka ntaramenya icongiza nkajamwa ngo bomboka bagaca batwenga nyemira kino batwenze kumbe ni kode y'akazi Amades umuhanuri iki nk'umukobwa karaza muziki yitonde ntibamutera inda ubone wazo yitonde ntibamutera inda nibo dukeneye muri kazoza nawe udusanga abaye nka Natasha cyangwa sanga abaye nka Rihana ubwo nta muntu amenye ejo h'umuntu uraza ko naco ikintu nabonye ko Imana rero inkunde je sinarinzi ko nzobana na Natasha basi navyo narinzi kumbe mu gibikorwa dukora arabikurikirana canumva amateka teje mu ndondere ndamukubita imigere cenda yibroka Amades ubona gute naho mukubise imigere uwo ibana nukuri imigera y'imukubise ivyo bari vyiza ahubwo apana wewe jewe kwe nanje wana gatatu ndaronka nanje nkicidandaza nkigisega nkigisaba urabizi jewe aje mbanze ngaha nande ndabe nyene kwa gusega natara ko twobaho twe turisege cendasega ndisabira ngo nkayavuga sinzi nawe sinzi kwigira umupfiya yipi aha nuwanyamitse nkuko ni Osikari naniga boy rabone Osikari na kwa nyamitse agapira ka fresh oyi pentro ni niga iyi shuzu nayo urayibutsa amaheri go ntwo yavugira ngaha Amadesa kumunsi azomara umukobwa ari yeno nicaye ikintu mwifundije ati mu bisi azomara ari ino ikintu no mufasha jewe azoba ari ino twokorana nyene tukivugira ivy'iwacu nyene hama nawe ndifuza nawe Natasha sinzi kazomukubita imigire kundane tuzogenda mbwa iyo migire tuzoyikubitana nawe turi kumwe ariko ntazoyimukubita wenyene oya ntazokwizana uzojana kurya ndirimbo bisaba tuzatwishira kuri tuzoyiha manager we Rafa ayumvirize nawe ayishikane tuzoraba ikivuyemo nawe nyene nazi yoshobora kwivugira inomero ziwa abo murondera bamukeneye ko byose ni kuyaga sinzi ko uvuga inomero zawe okay none nka Amades inomero zawe ni nzinga 36 75 aho ni sawa makuru ndazaho Natasha canke n'uyundi muvyeyi ndega Natasha nyene n'umuvyeyi muko haro nabandi bafise umutima wo gutanga very nice uvyibuke none Amades urika konzi izina giwe je numvise ngo live Ubayibukala oya yindi zira tanguriye akona kanyuma twayadesana kana shinda gibagire nzi ko yorinyibutsa nzi ko rigibutsa JENIFA life indi mpemuro muri no mizi muzi JENIFA urya umuririmbyi kazi wo mu gihugu cyo hanze urya ntabwenzi abahe mu gihugu cyahe Nigeria mu bazungu urumva nawe n'umustar ya rumva ruhaci hasharongaho rero nawe nyene ngira yo yumva yarimvye indirimbo gute mugurumva nawo kataririmba indirimbo zo gusinzira zari zo muri 5 ukoresha umwana nk'igihera nikiye wo mubwira JENIFA waje yirinda abahungu ntibamutera inda ikindi cyo novuga imbere ya kamera kubera abademu benshi
bamaze kubatenda ntibasubira kuguma baririmba ico nico ca mbere maze kubabonako mugiyo mpano ye urumva kashoboye pretty nice bana kashoboye nawe ndifuza ico nomuha ico novuga imbere ya kamera ko Imana yo mufasha ikamuhezagira agashika akagira basi ku rugero akamera nka Natasha canke nka Rihanna canke nka Beyonce. Okay. Kamugari ko ntatsonyibagira zovuga ati amadesa yarandugije twarakoranye ikintu kizima azoguma yibuka King Family Burundi kwa baje bako ba Brice kandi na manager w'ITV ndamukunda cyane yifitiye umutima mwiza mbamwita gute sa Tony mani muhezagire ibi byose ubwiye tuje nga kuri no kamera bivana no mu manager wacu adufasha yatuguriye ino kamera ati mere ko mufise impano ivugire vy'iwanyu try namwe ko motera imbere yego akaba afise akabare mu Kamenge batikita Washington ngoma ndabivuga USA Washington n'abantu bakunda gutotora ngoma ndabivuga kunywa kayoga n'akafana karahari kwiteramira hari nimba ari climaje bantu nimukeneye yo gushusha baragushusha nimukeneye yo gukubukanye ucukanya. Okay, amadesa urabona ko Jenifa yakanye kandi arabonye nzarake ngira yatsanye imbeho watsanye imbeho yego niyo mpamvu wafunguye none nafunguye aho ni sawa mugone cana ikintu ndakwemereye mu mwanda wagurira base akanyama base oya nawe gutanzania shere oya ndashaka none gutanzania indagara kandi uzije ko nkundi ndagara ibaza amafi rero ngaho ivyo nivyo wibagiye nduzuza undi munsi y'abadesa asante sana nizere ko ndi muzonzanira abari amafi nanje mukuyarya nzoyabika mu nda tagisuma gishikayo niyo kujya sasa niyo kujya sasamba oya tuze turafana abarundi biwacu abo babanyamahanga wapi nango turifana abarundi za kutubwira abadamu rega nabo nyene bararushe bakubwira ngo sasama ngo tiya hera tiya hera oya JENIFA nta mahera afise na urabizi kari karidandaza mugari ko mu wundi munsi niyaterembeye ndazi nanja somfasha nkaca nemera no wundi murapere nga dufise bita Fap Love go arahabura umwami wa rap birazwi no murapere umwami n'umuntu akora ikintu kiri hit King Wale Palat rega uyapana mu gifaransa muri ngara ku mucanganya wowe uratse umucanganya tuvugane gatse mu mucanganya Denisa Deumeze Denisa Denigu de utakura Deni oya narawibagiye ndabona gufise urafise kweri waraye. Okay JENIFA tagiye kure tuvuga ati ko nijyambere twumvise umusitari w'umukobwa azuba avuye Nyanza kugira wiyumvire kuririmba kuko utashimye kuririmba gospel uhitamo kuririmba indirimbo z'imiziki profane nuko novuga mu kirimi c'ikizungu umuziki ni kuba ndakunda umuziki ariko ntizigura ngo gospel nazo nkunda ariko nabonye mu muziki mbona umenga nanje kirambere no gikora kandi nararabiye no kuri Natasha n'umuntu wa mbere nkunda cyane ndabona umenga noja mu muziki bivuye kuri we ndavye. Okay JENIFA watanga kuyumvamo kuririmba ryari byatanguye gute? Nabitanguye kera gusa ntabwo nari bwipange kubishira habona nabitanguye kera nkiri umwana natanga kundi ibintu by'imiziki indirimbo ibintu by'imiziki ngena mu masho y'abandi ariko sinari bwishiremo kumenga no bishira habona nanje ko noririmba. Okay JENIFA eske yarafise management? No nta management fise twezero no mwaka uzoyironka nanje na management fise jewe ndafise manager wanje King Family Burundi mugariko ibindi biraka nyine by'amapublicité byo hanze ivyo barabinde kuriye nta gaso eko nanje nkeneye gufungura rasta eko ratse umusayi ntashinya konta rimwe tuguma twakoze y'ubufu none tuzomwita igisiga bwenge
azoba apfuye kure kandi uwo mwana azomwita uko nyene igisiga bwenge kandi uzomwite fshete Okay. ntawe yangira Jeremy izina ry'iwanje ntawe yangira Jeremy Amadeso Sashkei izina ry'iwanje nyene Jeremy mbega ari mbyo Jeremy mgifa Jolomi Romi notsi ko bandirimvye yace ndakaze baranandirimvye vuga izina ukwiriye izina nkwiriye number 1 so zakicwa. Okay, Amadeso. Wabonye umukobwa yavuye Kayanza. Ni Makamba. Ni Makamba. Ni Makamba. Okay. Wo mushimira gute? Ni ibintu bikora hano bake. Kubona umufanzi ayishikira itike ni nka 20,000 40,000. Nico yaba yafunguye no gushika kandi ndazi nko ngaha casubirayo umva vyamutwaye umwanya. None JENIFA life none ubona je Makamba hari yizina none nkaje ntakunda gutembera ubona tugiye gukora yo show nzoro nk'amahera. Karibu cyane. Asante sana nanje ndahiteze yego kandi ariho n'abantu bonkubita imigera hari Makamba barahari sawa je nditege nabo nyene ko bazonkubita imigi kandi bamabaye umubise rimwe na rimwe yo kujya bamabaye andungikiye ko ciye umufona wanje anyemera andungikira utufaranga two kurya ndarya cenyene none gashaho uyinda none turi bangahe niyini iyinda abo nzogutera indangira n'ivyo shaka wewe nagaso wewe katifate muri no mwana je ndakeneye umwana wa raipirahi asa nkaho jewe asa nawe tuzomuraba washimye JENIFA Amadesa Chena kubwiye ata muntu nanga sije naremye umuntu urasta ndamwankira ikidupfiki harico dupfa wogereka sisafise ku mwana nije bugimwe none rero ushaka uco nyifatira sinzosohoke rero ko kweri warayipirayi nikibaho umuzo tunyugaranira indane sinzosohoke ninyayo bize naho nyinyavya utabizi ikidazi shanda kutoka canomoka oya no canigira nko hanze nk'ubu ndagutinda nka canigira hanze wosubira kondonka gute nawe urakaze kwera data bikigiye kayeme twitonde jopa twitonde umuti ibanga ni guhora JENIFA urahoze No. Wadutinye je unu mugabo amaso navisa maso none wo muri show uzobona we uzosubira kuza gutema mini wa jeri wa none wumva gute katsobara abantu benshi bizoryoha gute Amadesa je namanagi mu mashow sijambe nwankoze show madikora show nyinshi cyane hari zimwe abantu benshi umva je nta muntu ninye aho ni sawa abantu batanguye kuvuga kare yahitango kugira amasoni n'umugabo none ucumva gute eske yocanyisha numva ko yondondeza ngo urushinge gashaho none rero JENIFA ndakubaze ninde musani ngaha wemera mu Burundi kireze cyo urabona we kubinkuri hakiri kare abandi wemera nabuponda ni bande bambe nabari hiti we wemera nabo ntemera oya abantu uvuga ati je abantu baririmbye ikintu kizari kizima nk'umuntu ari hiti nk'ubu nyene ninde Okay reka ndabashimire kuba tukurikiranye kubera kuva tugitangura gushika duheze basha ndabakunda cyane ngo ndabazana ibintu bishasha Amadesa wo mugira iki JENIFA ku kajambo kanyu Mana umuhezagire kuba yaje kuntembera avuye Makamba Nyanzarake n'umwanya vyamutwaye ni munini ego kandi ndibaze YouTube yiwe nawe nyene agomba yugurutse ibintu bishasha indirimbo ziwe muzoguma muzibona ibintu bishasha vyiwiwe hama twibaze Natasha nawe nyene yavyumvise ko ari umufana wiwe kandi yasubiyemo igandirimbo akanyuma nawe yashayisubiramwo nawe nyene azoyumva tuzoyirungikira manager Rafa azovyumviriza hama twizere n'ukuri ko nawe umuntu afise ari cyo mufasha yatanze nomero hari cyo afise yo mufasha
azomufasha. Urabona nawe ko ari umwana afise kazoza ejo nta muntu amenya ejo uko turi ngaha twese ngaho ubunyene nta muntu azi ejo hiwe, hazi Imana, kode ni y'Imana. Jenifa Oui. nakajambo bobwira abakunzi ba Kings Family Burundi, abakunzi ba Madesa n'abakunzi ba reka ndabashimire cyane hama ba supporting abantu batari banzi, ba supporting bagende kuri page yanje bandike JENIFA live, kuri YouTube yanje bandike JENIFA live, kuri TikTok kugira ba following bazoba bakoze kandi ndabashimire cyane. Okay, wiyumvise gute ko wahuye n'umunsi na Madesa? Byanezeye cyane, basi n'ibintu nari niteze urumva byanjyoheye cyane. Reka ndabashimire mwese, ndabakunda mwese, kuri kamera kumwe na Mr. Joba, ndabakunda mwese, naho utaha. Kings fan